Kwigenekerezo rya 22 Kigarama no mwaka inama nkenguzamateka yarize integuro y'ibwirizwa rihindura itegeko nimero 1 ryo kuwa 23 Myandagaro umwaka wa 2026 rigenga abakozi ba leta. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi Deo Rusengwamihigo niwe yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imboni imvano z'iyo nteguro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yashikirije nuko iyo nteguro y'ibwirizwa ije gusubirira itegeko ryahora rigenga abakozi bose ariko atari byo kuko hari abakozi bo mu bisata bimwe bimwe vya leta bagengwa n'amategeko yabo. Ikindi naco nuko iyo nteguro y'ibwirizwa yisunga politike nshasha ya leta yo kunganisha agahembo ku bakozi. Abakenguzamateka nabo bimwe mu bibazo bashikirije umushikiranganje Rusengwamihigo harimwo ugushaka kumenya ingene abakozi bazofatwa kumwe kandi badakora akazi kamwe, amakenga ajanye n'amasendika y'abaganga yoba hari ivyo atarumvikana na leta, nuko leta yokurikiranira hafi ibikorwa vy'amashirahamwe yayo n'ayigenga kuko amwamwe yirukana abakozi hatisunzwe amategeko. Mwaraye musiguye rino tegeko mu nama nkenguzamateka, ubwo nyene sendika zo muri minisante twagiye tuzumva ku maradiyo yuko hari ibintu mutasezeranye sur base y'ukuntu iryo tegeko ryasohotse ryubatse, kandi mwavuga yuko hari n'abantu 5 mwakoranye neza kugira ngo ivyo bintu bijanye n'amavantage lego yo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bihaza bikaba integre kandi vyabaye integre muri iryo tegeko. Ibi bintu rero vyuko abantu bagaruka bavuga bati babimushikiranganje twarumvikanye, amasendika ntitwumvikanye, kandi nibitahinduka bizogaruka gusubira kudutuma ngo dufata ingingo turekurirwa n'amategeko. Aha rero akabazo kanje karahanya kuba umushikiranganje yuko reyema aba bantu hari ibindi bintu bari bibikiye mutakoranye canke ko mwabikoranye hanyuma ntibabe convaincu quelque part ko hoba harabaye akantu k'incompréhension de la part y'ayo masendika yo mu magara y'abantu n'ubushikiranganje bwari buhagarariye iki gikorwa. Murakoze nyakubahwa umushikiranganje. Aba masendika yo muri sante yanditse ivyo ikete banditse twaribonye twarifise hano, kandi twebwe turakora twigira ibwirizwa uzavo priswe yo kubatumako baraje mu bikorwa vya komisiyo. Cyo munashaka sabe president wa komisiyo ababwire uko twaganiriye muri komisiyo, kandi burya ko umushikiranganje yabivuze izo ete da turo processes da yo gutegura ibwirizwa. Mugabo kino bamenyesha nuko umuntu yabarondera ibirengako mugabo tuko turagira ibwirizwa nk'iri rigenga abantu bose, turabasituro cadre generale gusumba kwinjira muri umwe. Narifise akabazo nagomba kubaza umushikiranganje ko hariho ko leta ari umuvyeyi wa bose, kandi hakaba hariho ama institution ya leta mwamwe usanga bafise autonomie de gestion, ugasanga bafise amategeko y'iwabo abagenga. Nagomba ndamubaze yuko boba bakurikirana amashirahamwe mwamwe ya leta ndetse n'ayabikorera utwabo, usanga hariho rimwe na rimwe abakozi birukanwa uko bishakiye, ayo mashirahamwe uko yishakiye. Nimba batabikurikirana naho gasaba yuko boshiraho amakomisiyo yobajeje gukurikirana ayo mashirahamwe ya leta, kuko hariho amashirahamwe mwamwe yirukana abantu ugasanga baraburanje ayo mashirahamwe mu bucamanza ugasanga baratsinze, mugabo kubera usanga amategeko y'ayo mashirahamwe abagoshe ugasanga naho batsinda ntaco baba bagisha bokora, ugasanga naho nyene babandanya bafatwa nabi. Ndetse no mu mashirahamwe yigenga
nimba bashobora kubikurikirana naho nyine bakabikurikirana, kuko abakozi usanga birukanwa nabi bigatuma n'imiryango ikibaho nabi. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi yaratanze umuco ku bibazo by'abakenguzamateka. Icambere notangura kwemeza kandi nkagishigikira nuko koko atana kimwe twakoze tugikora ku bwacu kidaciye mu mwumvikano na gatoya. Twarakoranije amasendika yose, abaserukira ubuzi bose, turagirana amanama. Ibi byose bivyo kuraba ukuntu umuntu yinjira mu kazi, kuraba ukuntu umuntu agenda atambuka ku mushahara, kukuraba ukuntu wakoze neza ashimirwa, kukuraba ukuntu utanejereje adatambuka rwose. Vyabaye ijambo rivuye mu mwumvikano. Mu njamake rero nukuri twaravyumvikanye, turabishira hamwe, turavyumvikana, turaheza duca dufata umwanzuro wo kuvyandikira hamwe. Ati none ubushikiranganje bw'amagara ko mwakizeyo kuvuga yuko amadokima muriko murayasohora, amasendika yo muri minisante agaca arara yanditse amakete, none aba bantu hari ibyo bari bibikiye bakoreye ko batavuze, batashize ahabona? Nta kantu bisigarije mutavuganye, nta kantu boba batashize ahabona? Jewe kubwiwanje nubamenyesha yuko amanama yose yabaye, nta nama n'imwe sendika y'abaganga itari irimo. Ari cotation des emplois, ari kwerabora iyi projet de loi, ari élaboration de la politique salariale, twari kumwe nayo masendika, twabikoreye hamwe kandi bakavyemera. Amara kuvyemera tukabikora bigatambuka. Mugabo gaca mu gatondo kumva ngo banditse ikete. Jewe narabahamagaye umubiri wanje, ingorane mufise niyi. Hanyuma ndaca no kumushikiranganje wabo, nawe arabahamagara, mwebwe mufise ingorane niyi. Twebwe mu bushikiranganje ko tuvyemera kandi tukavyemeza yuko ataco duhomvye na kimwe, yuko mu bushikiranganje ivyo abaganga bose basavye nta na kimwe bataronse. Zirya indemnité, prime et autres zagiye muri par emploi ziduga zose, nta nimwe twakuyemo, nta nyungu nimwe yabo nini bataye na gatoya. Mugabo uko tubibona no kuvuga iki, turavye ukuntu abantu bagiye ku imishahara tukaraba ukuntu imeze. Imishahara iri kuri nivo zitatu. Hari abari ku mushahara wo hasi, hakaba ari ku mushahara wo hagati na hagati unejereje ushimishije, hakaba n'abari ku mushahara wo hejuru urengeye uw'abandi. Iyi politike rero salariale akazi kayo nukuduza ujya ari ku mushahara wo hasi yisununure aduge ashikira umwe wo hagati na hagati. Ujya wo hejuru nawe yarenguye ntitumukorako ijya nyungu yiwe, zijya indemnité, zijya prime baronka kubera barara amazamu y'ijoro, bashobora kwitera inshinge cyangwa bashobora kwandura indwara. Ntitwigeze dukora ko na gatoya, barazigumanye. Mugabo ikibazo jewe uko ndakibona nta na hamwe kiri, ni ukwikunda gusa kw'abantu bari muri ministere de la santé. Ntibashaka yuko umwarimu, ntibashaka yuko umugoronome umwe ari kuri wa mushahara wo hasi, ntibashaka yuko nawe tumusununura ngo tumuduze yegere hahandi. Bavuga bati ujya ko mumudugije natwe bandanya mutuduza, bace bashika mu ijuru abandi basigaye hariya hasi. Ivyo rero ntibijanye na politique salariale. Aho niho batumvira, niho badategerera, bagira bati duhe bajya bari mu komo bahawe, bajya abagoronome komo bahawe, uriya kwaronse natwe ongera. Biteza kuduga kuri bose bakumva yuko
akazi kamwe yuko kaza n'umushahara ungana. Aho rero niho hatera ikibazo. Ariko ikintangaza ni uko mu nama zose twagira bavaho bemeye kandi tugataha umutima uri hamwe. Twagize inama zirenga 9-10 bagataha bemeye, mugo bwaca mu gatondo ukumva ngo bidoze. Ico kintu rero ico nibacumve bagitegere, bumve ko mwene igihugu wese akorera leta yuko imishahara iteza kwegerana bivanye n'akazi umuntu akora. Ako kazi ukora kaguha umushahara ungana n'uriya wundi akora umushahara ukegerana ugashaka ungana. Aho naho uwo mushahara mu gushikako muri recrutement ni ya mashuri baraba umuntu aba yaraciyemo muri recrutement recruteur. Inyuma y'inyishu z'umushikiranganje Deo Rusengwa Mihigo, abakenguza amateka baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.